Tongeye kubaha ikaze mwanya wacu bakunze bahire muri kwikana mu nkora zine z'isi ikaze mu namakuru atuye kubabwira amakuru ariko bavugwa muri kano kanya muri amakuru yacu ya kano kanya tugiye kuraba guca hirya no hino ivyo matora ariko araba mu gihugu ca Kenya tubwire uko zifashe kugera muri kano kanya aheze amasaha makeya amatora atanguye mu gihugu ca Kenya kaze muri amakuru. Tongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire tubiza kugira sabone cangira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Itariki 9 z'ukwezi k'umunani isango ryari ryaravuzwe kuva kenshi cyane gose ko hariho amatora azoba mu gihugu ca Kenya. Amatora rero akaba yatanguye amabiro menshi cyane gose mu gihugu ca Kenya, akaba yuguruye isaha 5 z'igitondo n'iminota 30 no kuvuga 5 n'iminota 30 niho amabiro yari yuguruye mu gihugu ca Kenya. Aho rero abatora bari benshi cyane gose kugira ayo masaha nko kuva saa 10 y'ijoro abantu bari bamaze gushika benshi cyane gose ku biro by'amatora, aho imirongo hari myinshi cyane gose kugeza iyi saha. Amatora rero yabatanguye mu bice nka byose by'igihugu ca Kenya, ariko rero hakaba hagiye haribonekeza ingorane mu bice bimwe aho kugira ndetse n'isaha amatora hamwe hariho akiriko haratangura. Ariko rero ngo ibi ntizotera ubwoba abanyakenya kuko umugwi utije gutegura amatora umenyesha ko atakirapfa ngo nubwo hamwe bariko batanguye bateze kubera utugorana canke utundi, bariko rero ibi byose umugwi utegura amatora uraza kubitunganya bigende neza, ndetse aho umugwi utegura amatora umenyesha ko aho batanguye batevye naho baza guheza abatevye. Turandanya rero nano makuru yacu tubabwire uko byifashe muri kano kanya nuko biriko biraba hariya mu gihugu ca Kenya. Nkuko rero twari tubabwiye amatora ariko hasa nuko ariko aragenda neza muri rusange muri Kenya. Ibice 90% amatora ariko aragenda neza, ariko rero ngo nta nyambo hibura gahonzi ingorane zimaze kubonekeza hatari hake mu bice bimwe vya Kenya. Ni nkaho hamwe hagiye hagirizwa abashaka kwiba amatora bakoresheje abatarakwiza imyaka gutora bakoresheje amatike, hamwe ni nko mu karere ka Homa Bay aho habonetse ibigumuko yabagirizwa ko bari baje gutorera witwa Raila Odinga, ariko rero bano bakaba batari bakwije imyaka yo gutora, ngo kaba rero biboneka ko hari ugushaka kwiba amatora. Bari rero bacungereye amabiro y'amatora badungiswe n'imigambwe bahise babibona abo abajene maze barabirukana. Ariko rero mu nyuma biza igipolisi gica kiratabara maze biza kuja mu ngero biboneka ko ubu amatora muri kano karere ariko haragenda neza. Abategetsi rero ba Kenya nabo nyene baramutse bazinduka gutora ntibatanzwe. Perezida Uhuru Kenyatta akaba yagiye gutorera mu karere asanzwe avukamo aho bita Gatundu South. Naho rero akaba ariko igihe cyose yamatorera yazindutse rero haratora, maze hamaze gutora ahita hatanga ikiganiro ku menyeshamakuru aho yamenyesheje ngo abwira ahamagarira abanyakenya bose gutora mu mutekano ntangere, ndetse ngo nyuma yuko yaje gutora ngo hite bataha mu ngo zabo ngo maze babandanye bacungera umutekano ngo areke ntihagire ngo imvururu zaduka. Ngo niyo message yahaye abanyakenya nyuma yaho yaramaze gutora muri kano gace ka Gatundu South asanzwe avuka, ndetse akaba yaraherekejwe n'umutamukanyi wiwe Margaret Kenyatta ndetse na nyina wiwe Mama Ngina Kenyatta nawe nyene akaba yatoreye muri kano karere. Mama Ngina Kenyatta twibutse ko hari we first lady wa mbere w'igihugu ca Kenya canke umutamukanyi wa mbere w'umukuru w'igihugu ca Kenya, akaba ari we mama wa Uhuru Kenyatta nawe nyene akaba yatoreye muri kano karere kayitwa Gatundu South aho basanzwe bavuka, ndetse basanzwe bafise n'urugo ariho na se wabo yaba Uhuru Kenyatta. Turabandanya nano makuru tubabwira abandi bategetsi baho batoreye. Umukandida wa perezida William Samuel Ruto nawe ari mu bitoza uno munsi, ndetse bahabwa amahirwe ko bashobora gutsinda aya matora. Nawe rero yazindutse nk'abandi bose, ndetse we akaba yazindutse cyane gose aho biboneka ko hafi mu masaha ya 6 y'igitondo yaramaze gushika mu biro by'itora, ndetse akaba rero nawe mu karere asanzwe avukamo kitwa Rift Valley ahitwa Sogoye, asanzwe neza aho yavukiye, ndetse akaba niho yakuriye aho yatoreye kuri ku biro by'amatora biri ku kilometero kimwe gusa uvuye ku rugo rwabo hasanzwe avuka. Akaba rero yamenyesheje nabo nyene ko abanyagihugu bogenda beshi bagatora mu mahoro, ngo maze n'inyuma y'amatora nabo nyene bakabandanya badumisha
amahoro bakaguma mu ngo zabo bategereje ibyavuye mu matora ngo birinde abo bose babahenda ngo ntibaje gutora ngo ahubwo rero bagende gutora ku bwinshi na cyane cyane avuga ko ngo amahoro n'umutekano ngo aribyo bikwiye kuranga abanyagihugu ba Kenya muri ano matora ndetse ngo n'inyuma y'amatora. Rero mu gatondo ka kare yazindukanye ari kumwe n'umudamu wiwe ndetse aho yari kumwe n'abanywanyi biwe benshi bamushigikiye ndetse n'abasanzwe bamucungera umutekano bari benshi cyane gose muri kano karere. Twibutse ko muri kano karere ku munsi w'ejo hariho akamodokari kari kasambuwe n'abanyagihugu muri kano karere kagizwe ko kariko karakwiragiza amakarata y'amagendo y'amatora, ariko rero umutekano wahiswe, abajeje umutekano bahise babiba hafi cyane gose baratabara abantu bari muri kamodoka maze barafatwa bagiye kugira ko amatohoza basanga ako kamodoka ari by'ukuri ntikariko karakwiragiza ivyo by'amatora bitemewe n'amategeko. Kari akamodoka kari gakoresha abakozi b'umugwi ujejwe amatora witwa IBC, maze ribona ibintu gusubira mu ngiro. Turabandanya n'ano makuru yacu. Undi kandi yatoye nicegera cunyene uwo bicegera ciwe cu William Ruto wita Rigade Gashagwa nabereka batoreye mu karere havukamwo muri Gikuyu, aho rero nawe nyezinutse atora ndetse akaba ari kumwe na umuryango wiwe ndetse nawe nyene nyuma yaho aje gutora yamesheje abari ngaho uko ico yifuza ko hari uko abantu bose bagenda gutora n'abakiri muhira bo muhira bagenda bagatora maze bagatora umutekano ntangere, kandi ko bayizeye ko abanyagihugu baza guhitamo neza ngo maze rero ngo bitegure kandi kwakira ibivuye mu matora. Akaba yanavuze ko ngo amahoro n'umutekano birabe ari byo biranga abanyagihugu rero inyuma yo gutora ndetse mu matora bariko kandi baratora. Iboneka rero ko abategetsi bose muri Kenya bariko babandanya gutanga message y'amahoro kugira ngo abantu bandanye bagira amahoro. Ni nyuma yaho kuva ku munsi w'ejo hamwe duce tumwe hagiye haboneka imyigaragambyo ndetse ikaba habayemo imvururu ndetse n'uno munsi bikaba bikaboneka ko hariho duce tumwe turiko turaba mu mvururu, ariko rero ntibiraba ku rugero runini cyane gose aho twavuga ko ari ibyago. Ni nk'ahamwe aho biriko biraba aho bagiye barahagarika gutora amatora bivuye ku mvo zitandukanye nk'uko umugwi IBC ujije amatora mu gihugu cya Kenya wamenyesheje. Turondanya n'ano makuru yacu. N'icegera nyene cuzoba icegera ca Raila Odinga nawe nyene asanzwe ari umukandida mukuru muri aya matora, nawe nyene yatoye witwa Mada Karua yatoye, akaba yatoreye nyene nawe nyene mu gace ka Kikuyu ahasanzwe avuka. Uwo rero imbere yuko atora bikaba byagoranye cyane gose ndetse biboneka ko amazina yiwe yari yabanje kuburwa mu mashini zisanzwe zarateguwe kugira ngo abayizo bakoresha gutora. Amazina yiwe bagiye kubatanga mu bitabo bisanzwe ivyo bita register, niho bahavuye batora amazina yiwe, ariko mu mashini asanzwe bakoresha mu gihugu cya Kenya mu gutora yari yabuze amazina yiwe. Rero aho biboneka ko izafashe umwanya munini cyane gose nk'iminota ishika 15 uyu icegera ca Raila Odinga atarashobora gutora. Umwanya rero turiko turavuga aya makuru nayo hundire umukandida mukuru nawe kandi Raila Odinga ahagiye gutorera mu karere ka Kibira. Ubu ni hariko arakira amakarata yo gutora, we bikaboneka ko ugeranije n'abandi bategetsi wewe yatevye atazindutse. Aho rero imbere yuko mu kanya gaheze ariko aragenda hano Kibira ahagiye gutorera ahasanzwe nyene akarere ndetse yabera umushinga amateka imyaka myinshi cyane gose, ndetse kano karere ka Kibira muri Kenya kabiri ko karere kabamo abakene cyane gose kurusha ubundi buce, ndetse kabariyo yitwa the biggest slums in Central Africa. Rero kano karere kaboneka ko kataratera imbere na gatoya ube nubwo uyu Raila Odinga asanzwe yarabaye na minisitiri wa mbere ndetse ari we kabereye umushinga amateka w'imyaka myinshi. Biboneka ko uravye ivy'ukuri biboneka ko ataco hakoze kugira ngo ahindure ubuzima bwo muri kano gace ka Kibira. Rero hano ho yagiye gutorera ubwinshi bw'abantu benshi cyane gose bakurikiye imodoka ziwe zimuherekeje agiye gutora azibuze mu barabara, maze turiko tuvuga amakuru akaba yamaze kwinjira muri biro y'amatora, bakaba bariko baramwereka ko bigenda kugira ngo ashobore gutora. Tuvuze ko ariwe abaye wa nyuma mu bakandida ba perezida, abandi bose bari bamaze gutora ndetse n'uwitwa Jakaya yamaze gutora n'uwitwa Maura yamaze gutora. Abandi bakandida bose boneka ko bari bazengutse cyane gose kugira ngo bareke gutera amutyaje kubona cyane afise abashigikiye benshi cyane gose iyo bagiye gutora abanyagihugu bacabanza gusamara. Rero ibi rero abandi babikoze hakiri kare kugira ngo bahe umwanya abanyagihugu nabo batore. Raila Odinga rero wewe niwe agiye gutora muri aya masaha akiriko aratora. Turiko turavuga aya makuru mu kanya azoba ahejeje gutora. Turondanya n'ano makuru yacu.
Reka tubandanye amakuru yacu nkuko rero twari tubuze rero ngo nta nyambo hibura gahonzi imyiyerekano rero iri kwiraba mu karere ka Rongai Nakuru ahari hasanzwe hariko habera amatora. Aha rero nuko umushinga amateka wo muri kano karere atisanze kuri liste y'abandi bashinga amateka bitoje muri kano karere, aho rero avuga ko bitumvikana kuba IBC yarakoresheje amakaratasi ikanagenda kuyaverifya igasa ikamenya ko atari kuri aya hamaliste ariko rero bakanayazana bakategura amatora kandi bazi ko umukandida umwe we atariko kandi uwo asanzwe n'umushinga amateka wo muri kano karere avuga rero ngo negligence idasanzwe y'umugwi utegura amatora IBC avuga ko bitumvikana. Abanywanyi biwe rero bahise bihereje amabarabara bagira imyiyerekano ndetse aho ariko batura amapine, aho biboneka rero ko umudumbanye kuri kano karere wabaye ndetse n'andi matora iboneka ko haza kugorana kuba muri kano karere, aho rero umushinga amateka asanzwe hari n'umuhungu wahoze hari perezida Hamoyi yashyize havuga ko hata mpamvu abona yuko azuko subira yogenda gutora, ariko rero mu gihe IBC bahise utegura amatora bahise umenyesha ko amatora y'abashinga amateka muri kano karere azohita asubirwamo, aho bamenyesheje ko amatora azohita aba inyuma y'indwi zibiri. Ibi rero ntivyabaye gusa muri kano karere ka Rongai Nakuru, byabaye nivyo navyo byabaye ku munsi w'ejo mu ntara Mombasa, aho amatora y'umuguverineri ya gavana canke guverineri canke buramatari yahagaritswe inyuma yaho basanzwe amakaratasi yahazanywe y'abaguverineri atari yakorewe ino ntara ya Mombasa, kandi bikasanga rero amazina y'abaguverineri y'abakandida abaguverineri kuri ntara yarihezwe ko bahita bahagarika amatora y'abaguverineri muri ntara ya Mombasa. Intara ari nayo nini cyane gose ndetse ifatiye runini cyane gose ku butunzi muri Kenya. Rero amatora ndi yose akaba ariko araba muri Mombasa, ariko rero ukuyemo position ya guverineri amatora rero ya guverineri ngo azoba inyuma y'indwi zibiri nkuko IBC yahisimisha akumunsi w'ejo. Ibi navyo byabaye rero ngaha mu Mombasa gusa, bikaba byarabaye no mu ntara ya Kakamega. Mu ntara ya Kakamega naho nyene rero guverineri abatora no munsi nta mahigo bahawe yo gutora umuguverineri canke aburamatari w'intara, aho naho nyene rero amakaratasi y'amatora yahashitse basanga baribeshe ku mazina y'abakandida, naho nyene rero IBC igahita ihagarika amatora y'abakandida y'abaguverineri ikavuga ko naho nyene azoba inyuma y'indwi zibiri uhereye uyu munsi amatora yandi asanzwe ariko araba. Ariko rero amatora muri izi ntara zose asanzwe yaba y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka ndetse n'ayaba MC canke abaserukira uturere ariko araba muri zino ntara zose. Ahandi rero hibonekeje ibinyene byo kusanga amazina anyuranye ni nayo yabiyandikishije kugira ngo bitoze ni mu karere ka Homa Bay, naho nyene aho rero uduce tumwe twagiye twibonekeza mu bibazo nk'ibi. Aha hose IBC yagiye irahagarika amatora ndetse n'ahandi IBC yahagaritse amatora nyene muri karere ka Bondo, aho rero abakandida babiri bose bari biyandikije kugira ngo bitoze kuba abemusiye nabo nyene bapfuye muri iki gihe c'amatora. Amba rero naho nyene IBC yahitse yahagarika amatora muri kano gace, aho rero hose IBC maze guhagarika amatora ikavuga ko amatora azoba inyuma y'indwi zibiri. Turabandanya rero nano amakuru nyene yo muri Kenya. Ingorane zindi zagiye zibonekeza ni nko gutangura rero batevye kugurura amabiro y'amatora, ndetse rero aho rero biboneka ko ibice bimwe connection nayo nyene iri hasi cyane gose gutora biko birateba cyane gose. Nubwo rero amatora abandanya, ariko hamwe abantu baridoga ko bamara umwanya munini cyane gose, ndetse bikabiboneka cyane ko uyu mwaka abantu benshi cyane gose baritabiriye ano matora abwanije no mwaka uheze, aho bivuga ko nibura ngo bice 85% y'abanyagihugu ba Kenya bari bitabiriye amatora. Tubibutse ko abatora barenga hafi miliyoni 20 z'abanyagihugu b'igihugu ca Kenya, ariko rero nibura ngo baba biteze ko nibura miliyoni hafi 15 canke zirengaho gatoya bazaha kwitabira ano amatora. Ahandi rero habonetse kandi ingorane za connection ni nko mu gisagara ca Nairobi ndetse nkaho bita Westland, biboneka ko n'ubu ariho batanguye batevye kugurura amabiro y'amatora, ariko rero connection imeze nabi cyane gose, ariko batora naho bisaba ko bateba cyane. Ariko rero icegera c'umukuru
w'uhagarariye amatora Juliana Cherera amejeje ko ngo uko biri kose ngo mukana heje guha Radio Citizen Television Citizen mu kanya amejeje ko ngo uko biri kose naho batanguye bateje ngo baza guhabwa umwanya nk'uwo bari kumara niyo batangura hakiri kare ngo nta nahamwe rero baza kugara amabiro y'amatora abatora bose badahije gutora ngo kandi ibya electronique bitriko bigenda neza ngo bariko ragerageza kuvugana na agent babo kugira ngo bisubirize ivyuma biba bitariko birakora neza bisubirize aho yavuze ngo na cyane cyane ko ku biro bimwe byose by'amatora ngo afise utu tumashini twa electronique tu ifasha kumenya imyidondoro y'abari kubatora ngo dushika dutandatu ngurumva rero ko kamwe canke tubiri dupfuye bashobora kubandanya bahindura cyose ko usanga bari kwakoresha ku biro by'amatora utu twuma tugenzura tubiri canke kamwe urumva rero ngo hamwe hose hari dutandatu bavuga ko naho kamwe kopfa canke tubishuka fa ngo bahita basubira bagahindura bagashira ku kandi amatora rero muri Kenya ariko arabandanya uko biboneka nuko hariko haraba utujagari hamwe na hamwe ndetse n'ibitari bisa no kwikweka go kwiba amajwi rero biboneka ko muri rusangi atavuga ko amatora ariko aragenda nabi uretse aho bagiye umugenzura uhagarariye amatora wagiye urahagarika gutora ariko rero n'abaserukire hari imigwi yigenga ndetse n'abandi n'abanyapolitiki nyene ndetse bariko baravuga ko amatora muri kino gihe bavuga ko ariko haragenda neza nubwo rero utwo twavuze twagiye turaba ndetse n'ubu bavuga rero ku mugwi uriko umugwi IBC utegura amatora uriko uragerageza gukosora aho biko birashoboka mu kanya rero umugwi IBC ngo nk'imisa himwe uraza gutanga ibiganiro ku banditsi n'abanyeshamakuru aho umenyesha ko uza kumenyesha icegeranyo muri rusange uko zifashe uko amatora ariko aragenda mu gihugu cya Kenya. Tukiri nyene rero kuri ibihe by'amatora amaradiyo n'amateleviziyo yose y'abayigenga ndetse na leta ariko arakurikirana hafi iby'amatora ndetse bakaba rero bahawe uburenganzira ko igihe baza gutangura guharura kumenyesha direct bizoba byavuye ku mabiro y'amatora ibitubutse ko umwaka uheze buno burenganzira bari babwatswe ariko rero uwo mwaka bakaba bamenyesha ko barahawe uburenganzira bwo kumenyesha direct ibyavuye ku mabiro y'amatora ariko rero bikaba bitasigura ko ivyo abamenyesha makuru bamenyesheje ko ari byo biza gutangazwa n'umugwi mukuru w'igihugu umugwi mukuru w'igihugu umenyesha ko ni wonyene ufise uburenganzira bwo gutangaza amarezita finale n'ubwo abamenyesha makuru bazaba babitangaje bakamenyesha uwatsinze bagomba kurindira umugwi mukuru w'igihugu IBC umugwi mukuru w'ijejwe amatora w'igihugu IBC ugatangaza ivyavuye mu matora niho umukandida wese ashobora kumenya by'ukuri ko yatsinze ivyo abamenyesha makuru bariko bemerewe gutanga amakuru direct y'ibizaba byavuye mu matora ntibisigura ko ivyo bamenyesha makuru bazaba bavuze ngo ari byo finale ngo finale nizo bivuzwe n'uwo mugwi ujejwe amatora turabandanya rero turabakurikirana hafi ibiko biraba mu matora yo mu gihugu ca Kenya muri kano kanya reka turagarukije ngaho ariko tuguma dukurikirana hafi ibizo kuba byavuye muri hano amatora yo mu gihugu ca Kenya akibandanya iboneka ko n'ubu imirongo ikiri minini cyane gose mu gihugu cyose ndetse abantu bitabire ku bwinshi gutora ku munsi w'ejo hariho umunyagihugu gusa yakomeretse harashwe n'umupolisi bavuga ko rero iba yarashwe ngo n'abapolisi bari bashaka kwiba amajwi bakoresheje amasanduku yabo bashize mu majwi maze abanyagihugu bakurikirana ku bwinshi barabazibira maze abanyagihugu bamaze kubazibira abapolisi ngo bahita barasaba iboneka rero ko bari batumwe na leta y'igihugu cya Kenya kugira ngo bafashe umukandida umwe mu karere ko hagati mu gihugu kugira ngo yibe amatora ariko rero abanyagihugu bakaba barabihagaritse n'ahandi duce turangiza hano makuru tuza kubabwira mu nyuma izoba biriko bimaze kuba mu gihugu cya Kenya amatora rero uko mwavyumvise nayo gusubiza Perezida Uhuru Kenyatta hasanzwe amaze imyaka 10 ku butegetsi atwara igihugu cya Kenya yaratanze atwarana n'uwo yitwa William Ruto asanzwe hari umukandida muri kino gihe rero bikaboneka ko amatora akomeye cyane gose muri kino gihugu cya Kenya cyane cyane ko Perezida Uhuru Kenyatta yanse gushigikira icegera ciwe na yari yaramwemereye ko azomushigikira rero uwo William Ruto ariko aragerageza uburyo bwose ashoboye kugira ngo aboneke ko yotsinda no matora avuge ko byose bishoboka ngo Uhuru bitari kumwe uko bateye
bateguwe n'akarimbo bavuga ngo yote yawezekana ngo bila Uhuru abanywanyi biwe rero ngo rero ibinije ashaka kwerekana ubu William Samuel Ruto ko byose bishoboka Uhuru atamushigikiye. Uhuru nawe rero akaba agomba kwerekana ko agifise ubushobozi n'ububasha nka perezida wa Kenya kugira ngo byo kwerekana ko uwashigikiye agomba gutsinda. Na hari nico bituma amatora muri Kenya kino gihe rero biboneka ko akomeye cyane gose. Uhuru ashaka kwerekana ko ububasha bwiwe n'ubakibufise nka perezida, ndetse ko ibyo ashatse haribyo no bishobora kubareraho yemeza ko akubwiwe ukwiye gutwara ari Raila Amolo Odinga yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Kenya, akaba ari we perezida Uhuru Kenyatta muri kino gihe yashigikiye, ndetse bakaba bari basanzwe bafashanya gutwara muco bise handshake. Ibi navyo rero William Ruto akaba yaravyamije, ndetse hari navyo avuga ngo byatumye ibikorwa vya leta bisubira inyuma, ndetse ngo n'imigambi yose bari bafise nka Jubilee ikaba yarasuye inyuma kubera Raila yinjiye mu mugambwe wabo, ndetse byatumye no mugambwe witwa Jubilee usambuka, ari naco cyatumye William Ruto ashinga undi mugambwe wiwe witwa UDA canke Democratic Alliance Movement. Turangirije n'amakuru hano muri kano kanya, ariko tuza gusubira kumenyesha izavuye mu matora mu gihugu ca Kenya. Mwakoze abakurikiranye mwese, kagira ibihe byiza, Imana kare kubazigama.